Iyi ni radiyo y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93.3 i Karongi na FM 104.3 i Kigali, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abantu 22 barimo 4 bakoreraga umuryango ukora ubutabazi Tia Fund bishwe n'insoresore zo muri teritwari ya Lubero. Urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwanzuye ko wari umukuru w'igihugu afite ubudahangarwa butuma adashobora gukurikiranwa mu nkiko mpanabyaha mu gihe ibyo yakoze byari mu nshingano zemewe n'itegeko nshinga. Ni icyemezo rero bahanga bavuga ko kijyanye neza n'intekerezo z'abarepublican, bivuga ngo kuba bavuga bati umukuru w'igihugu ntabwo yakurikiranwa mu gihe ari mu kazi, ko ikibazo ubwacyo cyaje kubera imanza Donald Trump Amerika arimo akurikiranwa. Professor Omar Harfan, impuguke muri politiki n'amategeko mpuzamahanga. Muri Kenya, polisi yarashe ibyuka bihuma amaso itatanya bigaragambyaga kuri wa kabiri mu miji ya Nairobi na Mombasa. Ikaze mu kiganiro Iwanyu mu Ntara. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, ndi kumwe na Eugene Mukankusi. Amakuru tuyahere ku mugabane wa Afurika. Muri Kenya, ejo kuwa kabiri, abapolisi bashinzwe umukwabu barashe ibyuka biryana mu maso mu bigaragambyaga bateraga amabuye mu mujyi wa Nairobi no mu mpande zose za Kenya. Ni imyigaragambyo yakwirakwiriye hose kuva abigaragambyaga barenga 20 bapfuye barashwe hashize icyumweru. Iyi myigaragambyo mu gihugu hose yerekana ko Perezida William Ruto yananiwe gutuma urubyiruko rutuza, nubwo yahagaritse gahunda yo kuzamura imisoro ari nayo yateje imvururu mu cyumweru gishize. Kuri uyu wa kabiri, imyigaragambyo yatangiye ituje, ariko yaje guhindukamo urugomo uko amasaha y'umunsi yagendaga yicuma. Mu gice cya Nairobi gikorerwamo ubucuruzi, abapolisi bari bambaye ingofero kandi bitwaje ingabo hamwe na ndembo zikoze mu biti bakubitishaga abigaragambyaga, ari nako barasaga ibyuka biryana mu maso mu mbaga yari iteranye. Kiyosike yari hagati y'imihanda yaratwitswe. Abaganga barimo gufasha umwe mu rubyiruko warimo kuva amaraso mu kiganza. Polisi yapakiye urundi rubyiruko mu ikamyo. Hanze y'umurwa mukuru, abigaragambyaga babarirwa mu magana bakoze ingendo i Mombasa, umujyi wa kabiri mu bunini wa Kenya uri ku nkombe z'inyanja y'Ubuhinde. Abo bari bitwaje imikindo, bavuza amahembe ya plastike, bavuza ingoma, basakuza bati Ruto agomba kugenda. Nyuma, televiziyo NTV yo muri Kenya yatangaje ko abantu 2 barasiwe i Mombasa, yerekana n'amashusho y'imodoka zakaga umuriro. Turacyari ku mugabane wa Afurika. Kuri uyu wa kabiri, Minisiteri y'Imari ya Zambia yavuze ko banki y'isi yemeje inkunga ingana na miliyoni 208 z'amadolari y'abanyamerika ku gihugu cya Zambia mu rwego rwo gufasha gukemura ingaruka z'amapfa ku mibereho y'abaturage n'ubukungu. Amajyepfo ya Afurika yahuye n'amapfa akabije bitigeze bibaho mu karere mu myaka myinshi. Zambia, Malawi na Zimbabwe byose byatangaje ko biri mu bihe bidasanzwe kubera amapfa yagize ingaruka ku musaruro w'ibiribwa no ku mibereho ya miliyoni z'abaturage. Inkunga ya banki y'isi yose igamije gufasha Zambia guhangana n'ingaruka z'amapfa biciye mu guha amafaranga by'agateganyo imiryango yakozweho n'amapfa kurusha iyindi. Mu itangazo, Minisiteri y'Imari ya Zambia yaragize iti, by'umwihariko inkunga izafasha byibura ingo zisaga 1,600,000 mu turere 84 twibasiwe n'amapfa, bahabwa amafaranga yo kubafasha mu bihe bidasanzwe mu gihe cy'umwaka. Urwego rw'ubuyobozi rw'ikigega mpuzamahanga cy'imari FMI mu kwezi gushize rwemeje ibyo guverinoma ya Zambia yasabye bijyanye no kongererwa inkunga y'amafaranga ikaba miliyari 1,700,000 ivuye kuri miliyari 1,300,000 yo gufasha igihugu guhangana n'amapfa. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Amakuru yacu arakomeje. Inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umudepite w'umudemokrate Lloyd Doggett yabaye uwa mbere muri bagenzi be mu gusaba ko Perezida Joe Biden uzahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu ku ruhande rw'abademokrate mu matora ari imbere guhigamira abandi. Inkuru mugezweho na Oriane Tangishaka. Uwo mushinga mateka yavuze ko Biden atashoboye kwerekana neza ibintu byinshi amaze kurangura. Mu ijambo yashikirije kuri uyu wa kabiri, Lloyd Doggett aturuka muri leta ya Texas yavuze ko Biden akwiye gufata ingingo itoroshe na gato agatanga imihoho. Doggett yongeye agira ati, ingingo nafashe yo guserura icari ku mutima wanje si ikintu gisanzwe canke gisigura ko nta agaciro ivyo Perezida Biden amaze kurangura.
ivyo bibaye mu gihe abategetsi bo mu mugambwe w'abademokrati bari bamaze imisi batera intege Biden inyuma y'ikiganiro c'impari yagiranye na Trump. Tujye noneho mu burasirazuba bwo hagati. Ibitaro by'Uburayi i Khan Yunis birasa n'ibirimo ubusa. Abakozi n'abarwayi bahunze iki kigo cy'ubuvuzi nyuma y'uko ingabo za Israeli zategetse abaturage bo mu turere tuhakikije kuhava. Ibihumbi by'Abanyepalestina, benshi muri bo bamaze kwimurwa inshuro nyinshi mu ntambara imaze amezi arenga 8, bahunze ibice by'amajyepfo ya Gaza kuva ku wa mbere biturutse ku mabombe ya Israeli. Rick Peppercorn uhagarariye ishami rya ONU ryita ku buzima OMS mu turere twigaruriwe tw'Abanyepalestina yaragize ati, abakozi b'ibitaro n'abarwayi bari bamaze gufata icyemezo cyo kwiyimura ubwabo. Yongeyeho ko hasigaye abarwayi 3 gusa. Mu kiganiro yatanze ku ruhande rwa ONU yabwiye abanyamakuru ati, turatakamba ngo ibitaro by'Uburayi biri Gaza bisonerwe, turifuza ko bitakwangirika. Ni ubutumwa yatanze kuri video ari Yerusalemu. Umwe mu bayobozi mu gisirikare cya Israeli yavuze ko nubwo hatanzwe amabwiriza yo kwimuka ku bice biherereyemo ibitaro, abakozi n'abarwayi babwiwe ko bashobora kuhaguma. Yabivuze muri aya magambo, ntabwo twabahaye itegeko na rimwe ryo kuhava, bityo rero abarwayi hamwe n'amatsinda y'abaganga bashobora kugumayo. Kuri bo hari umutekano. Uwo ni Koloneli Elad Goren wa Kogat, ikigo cya Minisiteri y'Ingabo cya Israeli gihuza ibikorwa by'Abanyepalestina. Ari mu kiganiro kuri telefone n'abanyamakuru. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, sosiyete sivile muri teritwari ya Lubero yatangaje ko abandi bantu 18 bahitanywe n'ikindi gitero cy'insoresore cyo kuri uyu wa kabiri. Ni nyuma y'igitero cyahitanye abakozi bane b'ishyirahamwe ritabogamiye kuri leta ryitwa Tiafandi. Inkuru irambuye Gomaje Mishu kandi bakomera. Ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byariyongereye muri teritwari ya Lubero na Beni. Ahanini ni nyuma y'aho abarwanyi b'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi muri Kongo bamaze kwigarurira komine ya Kanyabayonga, lokalite ya Miliki na Kaina, zose ziherereye muri teritwari ya Lubero, ubu ikomeje kwibasirwa n'ibitero by'ubutitsa by'umutwe wa M23 kuva mu mpera z'icyumweru gishize. Amasoko atandukanye y'ijwi ry'Amerika yemeza ko ibyo bikorwa birimo gukorwa n'udutsiko tw'insoresore zo mu teritwari ya Lubero, izindi zikaba ziri muri teritwari ya Beni. Mu gitondo cyo ku cyumweru, izi nsoresore zatwitse imodokari z'ishyirahamwe Tiafand zavaga mu mujyi wa Butembo zerekeza muri teritwari ya Beni, aho abakozi b'iryo shyirahamwe ritabogamiye kuri leta bagera kuri 4 batakarije ubuzima, abandi barashimutwa. Mu itangazo ryayo, ishyirahamwe Tiafand ishyami ry'intara ya Kivu ya ruguru ryumvikanishije ko abakozi baryo 4 bishwe, abandi bagakomereka bikomeye, imodokari zabo 5 zigatwikwa. Abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze zitandukanye, Bwana Bruno Lumarquis, umuyobozi w'iri shyirahamwe, avuga ko kuvaho umutekano muke ukomeje kwiyongera i Lubero n'ahandi bituma ubuzima bw'abakozi b'uyu muryango bujya mu kaga. Uyu arasaba impande zombi zihanganye gukemura ibibazo bafitanye, bityo abaturage bagatura mu mahoro n'umutekano bidakemangwa. Sosiyete sivile yo muri teritwari ya Lubero yo yemeza ko nyuma y'icyo gikorwa cy'ubugizi bwa nabi cyakorewe abakozi b'iryo shyirahamwe, abandi 18 bahitanywe n'izo nsoresore mu masaha mu gitondo cya kare cyo kuri uyu wa kabiri. Aba nabo bakekwagaho kuba bafatanyije na M23 ubikomeje kwegera uyu mujyi w'ubucuruzi w'intara ya Kivu ya ruguru. Sosiyete sivile ivuga ko ibyo bintu ntaho bihuriye n'ubwicanyi bumaze iminsi bukorwa muri teritwari ya Beni, aho umutwe w'iterabwoba wa ADF ukomeje kugenda wica abanyagihugu. Uyu ni Bwana Muhindo Sengemoja, ushinzwe itumanaho muri sosiyete sivile ya teritwari ya Lubero. Hashize igihe kirekire ibikorwa bibi bya ADF byibasira abaturage mu teritwari ya Beni, yewe bigagira ingaruka mbi no ku baturage ba Lubero. Ariko kuri iyi nshuro ntabwo ari ADF, ni insoresore za hano mu teritwari ya Lubero. Muri iki gitondo abandi bantu 18 batakaje ubuzima, abandi yemwe barakomereka. Kugeza ubu imibare nyakuri ntabwo turayimenya kuko ubushakashatsi bugikomeje. Ni ibibazo bikomeye ku baturage cyane kuva aho M23 yatangiriye gusatira Lubero n'utundi duce dutandukanye ko mu burengerazuba bwa teritwari ya Rucuru. Mu by'ukuri abapfuye muri iki gitondo ni benshi, ko hari n'abandi tutarabasha kubona. Parce qu'il y a des enlèvements, il y a autant de personnes qu'on n'a pas pu retrouver. Uyu yemeza kandi ko abakoze ibyo ari insoresore zo mu mujyi wa Butembo zikomeje kugenda ziteza akaduruvayo cyane ku bantu bavuga ikinyarwanda, babashinja kuba bafatanya na M23, dore ko mu bakozi b'ishyirahamwe Tiafand bishwe ndetse n'abishwe mu gitondo cyo kuri wa kabiri higanjemo abafite amazina y'ikinyarwanda.
Ku bw'ibyo ubuyobozi bwa societe civile ku rwego rw'intara y'Kivu ya ruguru bwo bugasaba leta gufata ingamba zikomeye mu rwego rwo gukumira icyo isi intambara y'ivangura amoko rishobora kubaho muri ako gace k'uburasirazuba bw'igihugu. Uyu ni bwana John Banyene Balingene, umuyobozi wayo. Kubera impamvu z'umutekano muke ukomeje kwiyongera mu bice bitandukanye bya Kivu ya ruguru, turasaba ubuyobozi bwa FARDC kongera imirwano yo kurangiza burundu inyeshyamba za M23, kuko urabona ibirimo kuba muri Lubero bishobora kuvamwo intambara hagati y'amoko. Ibyo bishobora kugira ingaruka rero ku baturage ndetse no ku bikorwa byabo bya buri munsi. Ikindi tugasaba n'abaturage ndetse n'abasore ba teritwari ya Lubero no muri Kivu ya ruguru yose kwirinda gutera ibirindiro by'imiryango itabogamiye kuri leta ikorera muri utwo duce ndetse n'ibikorwa byabo. Kuba M23 ikomeje kugenda isatira ibice bitandukanye bya teritwari ya Lubero bitera impungenge abahaturiye, abayobozi b'inzego z'ibanze ndetse n'abanyapolitiki bo muri ako gace. Depite Kambale Boazi watowe n'abaturage b'iyo teritwari ku rwego rw'intara y'Kivu ya ruguru arasaba leta gukora ibishoboka igasubiza inyuma ibitero bya M23 atinya ko bishobora gufata Lubero yose. Ubu ni teritwari ya Lubero yibasiwe n'ibitero bya M23. Abaturage nibo bari kubigiramo ingaruka zikomeye cyane kubera ko batabona ubufasha ubwo aribwo bwose buturutse kuri leta. Ibaze kuba M23 yigaruriye Kanyabayonga, igakomeza Miriki ndetse na Kayina. Utwo kandi ari uduce dukomeye cyane twa teritwari ya Lubero. Biraduhangayikishije cyane rwose kandi bidutera kwibaza nimba koko guverinoma ifite ubushake bwo kugarura umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Icyo dushaka ni amahoro, nta kindi. Kugeza ubwo twateguraga inkuru ntabwo twabashije kubona ubuyobozi bwa FARDC ngo twumve icyo buvuga kuri izo mpungenge z'abaturage. Twahamagaye Colonel Guillaume Njike Kayiko, umuvugizi wa FARDC mu ntara y'Kivu ya ruguru, ariko ntiyafata telefone. Kuvaho umutekano muke ukomeje kwiganza cyane muri teritwari ya Lubero, amashyirahamwe atandukanye atabogamiye kuri leta yatangiye ibikorwa byo kwimura abakozi bayo bajyana mu bice bigaragaramo kubamwe agahenge. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma. Impunzi z'abarundi zirenga 3,000 ziri mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baravuga ko bugarijwe n'inzara. Uvira Vedaste Ngabo. Izi mpunzi ziri muri inkambi iri mu birometero birenga 4 n'umupaka wa Gatumba uhuza Burundi na Kongo. Zimwe muri zo zirirwa zisabiriza muri Uvira, izindi nazo zirirwa mu ruzi rwa Kavimvira ziseye umucanga n'amabuye, mu izindi nazo zijya guhingiriza kugira ngo zibone ibyo zifungura. Aba barundi bamaze umwaka muri iyi nkambi, bamwe muri bo bavuga yuko batazi niba ari impunzi cyangwa atarizo, kuko bifuza ubufasha ntibabubone, bifuza guhunguka ntibahunguke. Niyonsaba Christine ni umubyeyi w'abana 7, yahunze avuye mu ntara y'Ibitoki, amaze umwaka mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira. Yemeza yuko yibasiwe n'inzara kuko bamaze igihe kirekire badahabwa ubufasha bw'ibifungurwa. Ubu nka jewe nihereye ko mfise utwana 7 kamwe n'akamezi 4 karashaka kurya kakabura icyo kagaburira, ndabura amaberebere kumwosa kubera inzara. Kubw'Imana Beatrice, umugore uri mu kigero cy'imyaka 30 y'amavuko wavuye mu micungariro ya Tanganyika ahitwa Karemi, ahungutse ageze Kavimvira na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ntibyamusubiza mu gihugu cyiwe. Ubu amaze umwaka muri inkambi y'agateganyo mu buzima bubi. Twebwe ikibazo dufise nk'ubu nko kuri jewe uku we badukuye Karemi tuza ngo turahungutse kuva mu 8 tuzananye n'abirubumbashi turaza amakano ngaha none inzara igomba itwikireho, ntitujya ntitugirane n'isabune yo kumesura ntitukironka. Byase ko badutahana biranka ko n'abandi babatwara mu nkambi. Ubu ngaha bari nko mugasha abana bigwa ngaho mwibarabara gusega, abandi bakubitwa, bamwe banabima ndetse bandi no gupfa bagapfa bakabahamba kubera inzara. Amezi araheze nta uri karake nta kintu na kimwe. Aha muri inkambi ya Kavimvira kandi usibye iki kibazo cy'inzara, izi mpunzi zivuga yuko zifite n'ikibazo cy'uburaro butari bwiza ndetse n'ikibazo cy'ubukene bw'amazi
kuko zimwe muri zo zirara munsi y'ibiti, izindi nazo zikajya kugura amazi yo kunywa hanze y'inkambi. Tusigaye tugenda mu Bakongomani guhiga y'amazi, tukagura amazi yamaze gutobekara ntitukironka icyo turya, aho udakomeye ngo uje mu uyu mucanga uzurikorera umucanga uzura gihiga igaraviye nta kuntu turisuka nyene ngaha mu igaraviye dufise abagabo badafise abagabo nabo nyene hagiye basasa bakaryama. Abandi nabo bafise utwana nk'utu tukwirirwa gusega ngaho baza badukubita Abakongomani n'ukuri turarushe. Muraba ukuntu mwoduserukira imbere dupfume tugende kugwa mu gihugu cy'iwacu. Turara hanze murya myenda nta n'ikirengeti dufite kandi uburengeti barawufise amazi aho bafumye badufashisha uburengeti dufite abantu imbeho iri mu kunyica ngira umuroho naje niruka nje guhungira muri ase none n'akarengeti ntibaduha imbeho turarayo muri uku kwezi kw'indwi urabe niyo imbeho dufise abana banje 8 bose ndababuriye rimwe ngaha. Usibye izi mpunzi zo mu nkambi ya Kavimvira zitaka ubukene bw'inzara, nizo mu nkambi z'agateganyo za Sange, Mongemonge nazo zihamya yuko zimaze amezi arenga 3 zidahabwa ubufasha bw'ibifungurwa. Mu Misiri imbere twarafungura ariko ubu kubera tutagifungura niyo mpamvu abana bafise ubuzima bubi bagatuma baja gusega batari gusega. Haseri maze igihe kirekire amezi araheza tutarya tuguma tubisaba ariko barase kutuzana ifungurwa. Abana baragenda bagiye nk'iyo mwibarabara abagira neza Abakongomani bakabaha 1000 ikigoze cy'ubufu bakazana tukagura ivyo bijumu cyangwa tugacumba ko nyene. Umwe mu bakozi ba komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi utashatse ko tuvuga amazina ye yabwijwe rya Amerika ko kuva mu kwezi kwa 3 aribwo PAM ihagaritse ibifungurwa bitetse yari sanzwe impunzi zo mu nkambi z'agateganyo za Sange, Kavimvira ndetse na Mongemonge, ariko ntibabwira impamvu. Gusa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ivuga yuko yari ifite gahunda yo kujyana mu nkambi ya Mulongwe impunzi ziri mu nkambi z'agateganyo, ariko amazi y'ikiyaga cya Tanganyika yafuze umuhanda wa Uvira Fizi. Imibare ya seri yerekana yuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari impunzi z'abarundi zirenga 40,000. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Kuva kuri wa mbere Afrika y'Epfo ifite leta nshya y'ubumwe ihuriyemo n'amashyaka menshi. Ku myanya 32 ishyaka ANC risanzwe ku butegetsi ryafashemo 20, ishyaka DA ryahawe imyanya 6, isigaye 6 ihabwa umwe amashyaka mato mato. Mugenzi wacu Diane Nina hazwe avuganye na Nestor Dadanure wabaye igihe kirekire muri Afrika y'Epfo, yatangiye amubwira uko iyo leta izahangana n'ibibazo byugarije igihugu. Afrika y'Epfo bitari bikenya kubyerekeye ubutunzi, iterambere risa n'iryahagaze, abantu bakiri batonya benshi nta kazi bafise, hanyuma agaca ikibazo cy'umutekano. Aha rero wongeyemwo abagiye gutora ANC ronse amajwi 40%, akaba ari amajwi makenya tugereranije n'ayandi majwi ANC aho rironka. Bavuga bati icyo abanyagihugu bashatse kutubwira nuko twese twogenda hamwe bagerageza kuraba ingene kumvikana kugira ntituje turagorana twebwe hamwe n'abaturwanya kugira dushobore gushira imbere kubaka igihugu, gutorera inyishu kuri ibyo bibazo bihanze igihugu. Imigambwe myinshi yaremeye ariko hari imigambwe 2 itaremera, ni EFF ya Julius Malema na MK ya Jacob Zuma. Iyo EFF na umukwento wa Jacob Zuma mwibaza ko hararengerana nizo haviza canke vyaheze ko leta yagiyeho baca babandanya bibera mu batavuga rumwe n'urwo runani rwemeye kuyobora Afrika y'Epfo? Kushika bisa n'ibyaheze ibintu nka EFF isaba ivuga iki dushobora kumera kuja muri leta irimo diye wa mugambwe w'abazungu batwara apartheid na parti ya Jacob Zuma na nyene MK nivyo nyene ivuga. Donc bisa nkaho umenga byaheze, ariko mu bisanzwe muri tradition y'Abakindi Afrika ntibigera bugara imiryango, ntawubizi. Ejo bahinduye ingero babone ibintu bashobora kwakirwa. Jacob Zuma usanzwe yaba muri ANC yahoze ari igicocoro ca ANC mbere yuko bagirana ibibazo akagenda gushinga umugambwe we mukonto. Wewe azorohera ubwo butegetsi gutwara akataburanishije kuko ntigeze yemera riga ko batsinze amatora. Yarabyanse ariko
ariko mu bisanzwe nibaze yuko bitazobandanya kuko amategeko muri Afrique du Sud aremewe, niyo umuntu atanezerewe n'ivyakozwe arashobora kwitwara, ariko mu by'ukuri nibaze yuko azokwemera. kandi ivyo yaronse si bikenya, yaronse amajwi 18, si bitonya kuko umugabo wiwe wari umaze gusa nk'amezi 8 utanguye. nibaza rero yuko ivyo atari bikenya na gatonya. Leta nshasha yashinze muri Afrika y'Epfo, ndabona ANC ku rupapuro mfise izogira ubushikiranganje bw'umutekano yari isanzwe ibufise, izogira ubw'ubutunzi, imigenderanire y'amakungu, nibwo bushikiranganje ahanini mbona bukomakomeye, mugabo harimo n'ivy'amabuye y'agaciro za diamant n'ibindi naho nyene bibiri mu minwe ya ANC, mu gihe DA yoyo ifise ubushikiranganje bw'intwara yo hagati mu gihugu, kugenzura abinjira n'abasohoka. Twovuga ko ANC by'ukuri niyo ifise ubushikiranganje bukomakomeye gusumba indi migambwe. ANC izo twara ijambo rinini gusumba, bazobangabanganwa mu kutwara kiriya gihugu, canke n'ubundi naho vyitwa ko ari leta y'ubumwe hariho uzosomvya ijambo yundi? Yego, muvuze n'ivyo zenzo minisiteri zikomeye, twongeyemo n'iyo ya defense. ANC yaronse amajwi 40%, naho atari majorite, niyo parti ikomeye cane mu gihugu, ni bisanzwe. Nibaza yuko izindi zose zemeye yuko iguma ifise iyo position, kuko DA yaronse ya interieur ni vyiza, kuko mu makritike menshi bagirira ANC bavuga yuko ari ikibazo cya criminalite mu gihugu, ko idashaka kuzana umutekano mu gihugu, kandi yuko ari ikibazo cy'abantu l'immigration, abantu bava hanze benshi batagira impapuro. Icyo ni ikibazo gikomeye. nibaza yuko iyo minisiteri bahaye diye ari no kuvuga ati ko mwaba muvuga yuko twebwe tudakora neza ibwiza gukorwa, nimufate iyo position ari mube responsable y'icyo kibazo cya sécurité mu gihugu, komese turabe yuko ico muhindura ko mukora neza kuturusha. Nestor Bidadanura yavugana na Diane Ninahazwe. Urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwanzuye ko wari umukuru w'igihugu afite ubudahangarwa butuma adashobora gukurikiranwa mu nkiko mpanabyaha mu gihe ibyo yakoze byari mu nshingano ze zemewe n'itegeko nshinga. Kuri icyo cyemezo navuganye na Professeur Omar Harfan, impuguke muri politiki n'amategeko mpuzamahanga, mubaza ingaruka iki cyemezo gifite ku banyamerika n'igihugu. Navuga ngo ni icyemezo cyafashwe. Urabona muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika urukiko rw'ikirenga burya ruba rugizwe n'ibice bibiri, igice gifite intekerezo z'aba-Republican n'igice kigize intekerezo z'aba-Democrat. Ni ukuvuga ngo icyemezo rero cyafashwe ku majwi yose 6 mu majwi 9, nubwo umuntu yavuga ko cyafashwe mu majwi 5 kuko hari umwe mu ba-Republican nyene ushyigikiye aba-Republican, umwe mu bacamanza usa nk'aho atabyemeye byose, uwa 6 witwa Amy nawe yatoye nyine muri bagenzi be 5 nawe abo wa 6. Bivuga ngo ni icyemezo rero bahanga bavuga ko kijyanye neza n'intekerezo z'aba-Republican. Bivuga ngo kuba bavuga bati umukuru w'igihugu ntabwo yakurikiranwa mu gihe ari mu kazi, akenshi ngira ngo nk'uko wabitangiye barabivuga bahereye kuko ikibazo ubwacyo cyaje nyine kubera imanza Donald Trump wahoze ari umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika arimo akurikiranwa. Ni ukuvuga ngo baherere ku muperezida wabo wanashyizeho, byumvikana wanashyizeho abacamanza 3 muri abo 6. Urumva ko muri manda ye imwe yabonye navuga amahirwe adasanzwe yo gushyiraho abacamanza 3 mu rukiko rw'ikirenga. So ni icyemezo rero navuga gishingiye mu by'ukuri ku ntekerezo y'aba-Republican. Ariko se iki icyemezo cyafashwe kireba abakuru ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo gishobora guhungabanya demokarasi muri Amerika nyirizina, ndetse kikaba gishobora no kugira ingaruka ku rwego mpuzamahanga? Ngira ngo abakurikirana ibijyanye n'amatora ku ruhando rw'isi, demokarasi isa nk'aho irimo ihura n'ibibazo. Hari inkubiri isa nk'aho iyo abantu batsimbaraye ku bintu bya kera, iyo abantu batsimbaraye ku ntekerezo akenshi na kenshi abantu bavuga bati ni intekerezo zishaje. Noneho usanga rero ari byo navuga Donald Trump nawe nk'ishyaka ry'aba-Republican arimo gushyira imbere. Ariko noneho n'aba bacamanza 6 mu rukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu bacamanza 9
abo bose nabo bashyigikiye ibyo bitekerezo umuntu yavuga nyine akenshi bikunze kwitwa ko ari ibitekerezo by'ubutagondwa. Ngira ngo murabibona muhereye ku matora ari kuba mu Bufaransa, ubu ngubu niyo nkubiri abo bantu nyine b'abakonservateri nibo bari imbere. Demokarasi irimo irasa nkaho igeze mu kona ridasanzwe, kubera ko nk'iki cyemezo ubwacyo navuga ko kibangamiye demokarasi mu buryo bweruye ku buryo gishyizwe mu bikorwa imyaka iri imbere byazaba ikibazo cyane gikomeye kuri demokarasi. Bibaye ikibazo hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri demokarasi, aricyo gihugu twavuga ngo nicyo gihugu ntangarugero muri demokarasi ku isi. Ubwo urumva ibihugu bisigaye cyane nk'ibihugu byo muri Afurika, muri Aziya, Latin America byahura n'ibibazo cyane. Ndavuga abaturage bahura n'ibibazo mu guhora bahanganye na za leta nyine z'ibitugu. Ni ukuvuga ko icyo abanyamerika bavuga magingo aya batinya nuko ubutegetsi bwabo nabwo bwazamera nk'ubutegetsi bw'igitugu nk'uko bivuga bugaragara ku yindi migabane y'isi. Ngira ngo ni naho Donald Trump yashaka kubishyira mu mwaka wa 2020. Nkeka yuko aramutse agize amahirwe byite gutyo agatsinda uyu mwaka, umwaka utaha ibyo yatangira byaba bimeze neza nk'intwaro nyine ubutegetsi bw'igitugu nk'uko tubibona hirya no hino ku isi. Ni ukuvuga ngo kuba noneho iki cyemezo urukiko rwafashe rumuhesha uburenganzira, kuko urugero, reka ntange urugero kugira ngo byumvikane gatoya. Ni ukuvuga ngo mu cyemezo bafashe baravuga bati hari aho Donald Trump yasabiye umukuru guverineri w'intara wa leta ya Georgia, aramubwira ati ndashaka amajwi 10,000 kugira ngo ngume ku butegetsi, yanshakire. Icyo ngicyo muri iki cyemezo bafashe byagaragaye yuko atari icyaha yahanirwa mu mategeko. Professor Omar Harfan, impuguke muri politiki n'amategeko mpuzamahanga, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanyuhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze namwe kuba mwatumiye. Ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara. Mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo, dore umugani uyu munsi ubyinana na mukeba ntahumbya. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.